munsi twaramutse duhimbaza abana beranda bakiriye Yesu. Aba bana beranda bakiriye Yesu bazize ububisha bwa Herodi n'abafasha biwe, babonye ko umuzo w'Imana w'umwana w'Imana kandi bumvise ko ari umwami bibangamiye ubwami bwiwe intwaro yiwe. Aca ashima kurondera urungano rwose rwa Yesu kugira ngo abishe abe azi neza ko n'uwo mwana w'Imana uwo mwanya yavutse ko nawe nyine yagiriyemo. None iyo myifato ya Herodi iratwereka ububisha bukorerwa mu bantu, ububisha nyine Yesu yaje kurwanya no gutsinda kugira ngo haboneke igihugu gishasha n'isi nshasha. Nimuze tubanze twigaho bose twagiriwe ibicumuro bitandukanye utwonona, ukonona ubuzima bwacu, ukonona n'ubw'abandi, tukikura ku Mana. Dusabe ko imbabazi dushimize Imana dufise umutima ugororotse. Ndirega ku Mana mushobora byose, Amen.
turakunyanyasa turakengurutse mana yacu inganji yawe mana yacu yabaye gusa ibitari by'amajambo ariko baterekana mu gufira. Turagusabye rero itukwemere ururimi gusa ariko duhe kwemera no mu bihe byacu byose. Turi gusabira Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, wowe Mwana musangi w'ubuzima n'ingoma, hamwe na mutima mweranda uva mu myaka yose. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani. Ngubu ubutumwa twumvise kuri Yesu Kristo tukabubamenyesha, nuko Imana ari umuco kandi muri yo hatagira umwijima n'intete. Tuvuze yuko tunywana n'Imana tukagendera mu mwijima, tuba tubeshe kandi ntituba dukora ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo nyene iri mu muco,
tuba tunywanye, kandi amaraso ya Yezu Kristo umwana wayo aratwoza igicumuro cyose. Tuvuze yuko ata gicumuro dufise, tuba twihenze twebwe nyene, kandi ukuri ni kuba kuri muri twebwe. Twemeye ibicumuro byacu, Imana ni intahemuka kandi n'intungane, bituma iturekurira ibicumuro kandi ikatwoza inabi yose. Tuvuze yuko tutacumuye, tuba tuyigize umubeshi, kandi ijambo ryayo ntiba riri muri twebwe. Bana banje, ibyo ndabibandikiye kugira ngo ntimucumure, ariko nihagira ubucumura, turafise umuburanyi kwa Data, ni Yesu we ntungane. Kandi uwo ni we ciru c'ibicumuro byacu, mugabo si byacu gusa, ariko ni ic'ivy'isi yose. Ni ijambo ry'Imana. Umutima wacu wavuye mu vyara nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Iyo umukama akaba ari we yari iruhande yacu, hamwe abantu batugurukirako bari kuturya babisi kubera ishavu ry'abajingita. Umukama wacu. Muri ico gihe amazi aba yaraturengeye rwose, igihomoka kiba caradufomokeyeko. Muri ico gihe isumo ryari kuduseserako. Umutima wacu wavuye nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego waciye ucika, natwe tuvamwo turarokoka. Urukiza rwacu turukesha izina ry'Umukama, we yaremye ijuru n'isi. Umumarayika w'Umukama abonekera Yozefu mu ndoto amubwira ati, vyuka ujane umwana na nyina uhungire mu Misiri, uze ugumeyo gushikaho nzokwakurira, kuko Herodi aza guhiga umwana ngo amwice. Yozefu rero aravyuka, ajana ijoro umwana na nyina, arengera mu Misiri, agumayo gushika Herodi apfe, kugira ngo iryo Umukama yari yaratumye umuhanuzi ritahe ngo, umwana wanje yari mu Misiri naramwakuye. Herodi rero abonye ko yahenzwe n'abamajusi, agira ishavu rirerire, arungika kwica abana bose b'i Betelehemu n'abaho yatwara hose, bamaze imyaka 2 n'abari mu nyuma, kuko ikimenyetso yagikuye ku vyo abamajusi bari bamubwiye. Noneho rero ijambo rya Yeremiya umuhanuzi rirataha ngo, ijwi ryarumvikanye muri Rama,
amarira n'iminiho bitagira igitigiri, ni Rakeli aririra abana biwe ntashake no guhozwa kuko batakiriho. Dushemeze ijambo ry'Imana. Ingoma na mutima mweranda uzuri imitima y'abakwera kugira ngo urukundo bagufitiye womera muriho umuriro waka. Umuzirikani wawe atazorema zohindura n'isi. Dusabe Imana wawe igihugu kwakwemera umuco wa mutima mweranda kugira ngo umuzirikani wawe mwiza ubashe gutegera ibyiza aho yaturemye umuza duhimbara. Turabe gusaba kwa Yesu Kristo wa mukama wacu. Amen. Mutima mweranda twambashe atuje imbere twazirikana neza ibisomo byera by'uyu munsi. Uyu munsi duhimbaza aba bana beranda bapfiriye Yesu. Muri iyi nkuru nziza dushikirijwe havugwamo Herodi, hakavugwamo na Yesu hamwe n'ababyeyi biwe Yosefu na Mariya, hakavugwa n'abana isinzi bapfuye bishwe na Herodi. None rero tuzirikane uyu munsi dufatiye kuri bitatu. Turabe tuvuge Herodi icyo yakoze, tubigarukeko, hanyuma duheze turabe bimwe bimwe mu bicumuro bigirirwa inzirakarengane dufatiye kuri ibi byabaye kuri aba bana, hanyuma tuvuze ku byerekeye ubumaratiri. Herodi yari umwami w'Isirayeli, yari umutware w'Isirayeli, yatwara mugabo agendera ku mategeko y'abakoroni abaromani. Herodi rero ungeri yatwara iyo ntara yari yarahawe byari bitandukanye rwose na wa mutima wari wayobora umwami Dawudi, kuko Isirayeli cyari igihugu cy'Imana cyabwirizwa kuyoborwa n'umwami yatowe kandi agasigwa kugira ngo atware igihugu kandi agitware akiyobore ari mu nzira y'Imana, ayobowe na mutima w'Imana. Ibyo siko byari bimeze kuri Herodi. N'ikimenyamenya uretse iyi batubwira byabaye kuri aba bana batatu, hari ibindi batubwira Herodi yakoze kubera umutima novuga umwe yatwigisha ko ari imitima itatu ishobora kugenza umuntu: umutima w'Imana, umutima w'umuntu kameremere y'umuntu, umutima w'Ishetani. Icyerekana ko Herodi atagenzwe na mutima w'Imana nuko batubwira ko uretse aba bana isizi yishe, yarishe n'umwana wiwe n'abana be batatu bose, mbere arica n'umwe mu bagore biwe. Murabyumva? Icyo yarabikoze. Umugabo yubaka gukora amaraso akica umugore wiwe, basangira umuryango, akemera akihekura, akica abana biwe, abana bapfuye mu rwiwe. Murumva ko Herodi yarambitse ukuguru, yagenzwe na mutima w'Ishetani. Nicyo gituma rero kubera ayo mashyamba yari amaze gukora atageze mu mutwe abana biwe, kuko abo bana bose bananiye. Murazi ko mugahe iwacu
mukuru we tumwita Sebarundi, twese turi abana biwe. None abo bana Herode yishe yikoze mu nda, yishe abana biwe kuko bari abarongoye. Umuvyeyi w'abakoza inkota ku mwana wiwe, murumva ko ari ikibazo. Ngo yaje iwabo, jambo yarinjiza umuntu abana nabi, ariko yaje iwabo aza mu bo yaremye ngo isi yamwakire. Yaje iwabo, yaje mu bo yaremye, yaje mu bo yakunze, ariko baramwakira. Rero ni umwe mu baze kwakira Imana, mu baze kwakira Imana, ngo yigere mu biwe, yigere mu ciwe, yigire mu gihugu ciwe. Mu gufatirwa yo kwitaba abana, yari yumvise ko havutse umwami, akabona ko ubwami bwiwe bubangamiwe, ashobora kuba bwiwe bubangamiwe, agafata ingingo y'ukwica abana bose yibaza ko bari ari mu rungano wowe yibaza ko abangamiye ubwami bwiwe. Naho wowe yivugiye imbere ya Pilato, ubwami bwanjye si ubwaha ku isi, ubwami bwanjye si ubwaha ku isi, si ubwaha ku isi. Yesu yari yaraje gukura amata mu kanwa abandi b'isi, sibyo byamuzanye. Yaraje kuganza nk'abandi b'isi, yaraje ngo basangire umushahara, yaraje ngo yicare ku ntebe yiwe, ngo yambare inyambaro z'abami ziwe, sivyo vyamugenza. Yesu icamugenza kwari ukuza gusasagaza ubwami bw'Imana mw'isi. Yesu kuri urwo ruhande rero ni intara ya Herodi n'ubwami bwa Herodi, Yesu yarawufise ko ijambo yabwirizwa kumubwira ko ahindura ingene atwara. Rero Yesu yarafise n'ijambo azaniye Herodi n'abandi bose ba mu gihugu ciwe, kuko iminsi yose Imana ije iwacu yama ifise ijambo itubwira. Hari umwanditsi umwe yavuze ngo umukama Yesu araduhindaguza ibintu, araduhindaguza, ntiyemera yuko tuba mu mutekano w'ibyo twamenyereye, w'ibyo twihinguriye n'ubwenge bwacu. Yesu ntaturekera umutekano mu kabi, wo mu kwimenyera, wo mu bugaba ngo arengane. Aguma afise ijambo atubwira ku buzima bwacu n'ibyo turimo. Ibyo byose nibyo Herode yiketse, aca yumva ko ubwiwe bushize kuba bimwe bubangamiwe, aca arafata ingingo y'ukwica abana bose, kugira ngo amaze kubica abo bana bose b'urungano rwa Yesu abe azi ko n'Imana nyine yayishe. Sinzabona kumwe nigeze gusoma numva ngo Abanyamerika sinzi icyo gihe ngo barigeze kugira umugambi wo kuraba ingene bokwica Imana, kuko ngo ubuhinga bari bagezemo mu kuja mu ijuru bashaka ko boshikira n'aho Imana kugira ngo bayice, kugira ngo bagire ijambo ku isi yose no mu ijuru Imana ibivemo. Muravyumva baye? Ngivyo ivyo Herode yakoze
kwica umugore wiwe, kwica abana biwe batatu, kwica mbere n'isizi ry'abana biwe nyene, kuko abo bana birama, abo bana b'i Betelehemu, abo bana barabi uko barabo yarajejwe yararagijwe yabwiza gukingira. Ibyo rero vyabaye kuri aba bana, bitwereka uno munsi ibicumuro vy'agahomerabunwa bikorerwa abana, inzirakarengane. Uretse gusa muri iyi minsi kuva aho duhimbara ikigongo c'Imana papa yaciye na kosi rero ko ari akicaye guca igihe c'ikigongwe, papa yaciye arekura ngo abahereza nkuka bose bashobore kwiregesha igicumuro cyo gukoroza inda, nayo ubundi tugire Kristo. Ubundi kera umuntu, umugore canke umukobwa canke umugabo canke umusore bagize bafatije mu mico cyacu gukoroza imbanyi, yategerezwa kurungikwa umwepiskopi akaba ariwe ariko icyo kintu mwarimu bizigira mubaza karukubera. Ariko umuntu yishe indiri y'abagore, abagore cyane araza kuri mupapati akamurekurira. Mugabo umugore canke ubundi wese yakoroje canke yafashije mu koroza inda yagwiza kuja kwirega umwepiskopi. Barabibabaye kubera iki? Kuko hari ibicumuro bikoma induru, harimo ico gicumuro ukwica umuntu adashobora kwirwanya, kuko uwo mwana ukana kari mu mbani ntibashobora kwirwanya. Ubu bwana buto y'ubwoko ashobora no kwiruka, nga umwana ari mu mbani ntashobora no kwiruka, ashobora no kwirwanya, ni inzirakarengane. Ico gituma rero ni igicumuro kigoye gikoma induru mw'ijuru, kandi ivyo no munsi biraba cane mu bisagara. Nta muri gisagara ndazi neza yuko icyo gicumuro gikwa cane, ubwana bwinshi bunigigwa mu nda bukarinda bwari bwagenewe kubona izuba bugapfira mu mbanyi z'abavyeyi, bugasohoka mu gitereko utakibona ivyiza Imana yaremye. Amajambo abiri kagasohoka ari ikiziga, nikagira amahirwe yo kurira nk'abandi bantu, nikagira amahirwe yo kubona ingene Burundi ari bwiza, nikagira ayo mahirwe. Ubwana bwinshi ngaha mu gisagara ca Ruyigi burapfira mu mbana. Ibyaha vyakozwe mu ntambara vyo n'agahomerabunwa, murazi abana benshi bishwe barimo, ugasanga abavyeyi bariko baricwa, ubwana abana ari imvuka, bakica umuvyeyi bakica n'umwana ari mu nda. Umusoda umwe wigize igihe kimwe twe turayaga twari tukiri muri kimwe cyo gukunda igihugu muri Yesu, ariko arambwira ivyo bakoze hariya mu bumanuko bw'igihugu. Igihe kimwe bari bafashe umukenyezi, umugabo wiwe yari yagiye mw'ishamba w'umuroberi. Umva ko umaze kuba umukenyezi, umugore w'umuroberi, nawe waca witwa umuroberi. Uyu mukenyezi rero yari yibungenze, mbere yari afise inda y'imvuka. Yari karambwira ingene bamwishe umugore rero kugira ngo nyigishe nanje nari fisiho nanje kugure sinzobitinya. Ntiyabivuga umengo ariko aritsiza, yabivuga nk'ubuduhayira. Uyu umukenyezi baramufashe baramujyana baramurandika neza.
baramukubita ubuhiri, baramucumita bikwiye, arapfa. Mugabo umwana yibugenze asigara aguma yigoronzora mu nda, umugore yanze gupfa. Baca bafata ubuhiri bakubita ko nawe wa mwana. Uwo munsi rero barisha abamenja babiri, umugore w'umumenja hamwe n'umwana w'umumenja. Ibyo si inkuru y'imbarirano, nako si umugani, n'uwabikoze wenyine yari umusereje karabimbarira. Ije yavuze yabitse ndatse ko nawe bakoze byinshi, bakoze byinshi mu ntambara. Abana mu ntambara barabona menshi baricwa. Ntituvuze abana ngaha mu ntambara basigaye barabona bakonga bagasiga bariko baronga ibiziga, barabona bareba umwana ariko ararira nyina bamwishe, ariko ararira nyina yapfuye. Hari igihe baca bamwica nawe nyine bakamurenza ivi. Ibyo bintu byose byarabaye mu rero ibi Herodi yakoze byarabaye ngaho iwacu, byarabaye mu Burundi. Amabi menshi akorerwa abana yarabaye ngaho iwacu. Nivyo kwiyamiriza, nivyo kwanga. Abo bana benshi baranigirwa mu menshi, barakorerwa amabi, bakavukira mu miryango y'abavyeyi b'ibigaba, bikanka ko abandanye biga amashuri, bahagwara ntibavuzwe, bakamugara bakiri bato, bagacika utumuga. Urabona bwa bwana buri kugenda bayega mu ibarabara, urabona. Ituvuze ba bana bibaruka bagaca batabwa mu ishamba, uravyumva. Bwa bwana bunigwa n'abavyeyi babavyaye, uravyumva. Ibi vyose ivyo bikorwa bisa n'ivya Herodi yakoze kuri aba bana b'i Betelehemu. N'ibindi vyinshi bikorwa tubona ko bibangamiye ubuzima bw'abana. Mu by'ukuri abana barabangamiwe cyane n'imitima ya Herodi. Ibyo byose ni ibyo kwereka umukama, nibyo Yesu yaje kuraba, yaje kwiheza. Nicyo gituma Imana yamanutse, kuko yabonye ko hari inzirakarengane nyinshi zaka ubuzima zirigwa mu menshi. Kandi nicyo gituma n'uno munsi Imana yamanutse ngaha mu Ruyigi kugira ngo iheze igire ijambo, ihagarike akabi kabishe kagirirwa inzirakarengane. Ubwa gatatu umumaratiri, tugire Kristo. Aba bana bapfiriye Yesu, nagira ndababwire yuko biragoye kuvuga mu Kirundi. Hari ubwoko bubiri bw'umumaratiri. Mu Gifaransa abacumva hariho le martyr rouge ou du sang hamwe na martyr blanc. Ubumaratiri novuga bw'amaraso, gusesa amaraso, hamwe n'ubumaratiri bwera. Ubumaratiri bwera novuga umuntu abubamo atarinze gusesa amaraso. Duhere kuri ubwo busanzwe, ubumaratiri umuntu abamo atarinze gusesa amaraso ni bwa buzima umuntu abamo, nka kumwe Paul yavuga ngo amagorwa yose ya Yesu ngo mu mubiri wanje, ngo nguma ntwara mu mubiri wanje ugwisheye Yesu. Paulo mweranda yarihebeye Yesu gushika naho amagorwa yose Yesu yabonye ayatwara mu mubiri wiwe. Murazi ko hariho n'aberanda dushemeza n'abahimbazwa nka Martin Roman bavuga yuko
ujya munsi wo kuwa gatanu mwera yarabanye muri ajya amagufa yabaye kuri Yesu, ya macumu, za ngoni, ya mate yavumwa, za nguma zose, kwa kubambwa byose Martin yarabanye. Padiri Pio Mwira nawe nyine yarafisingana n'abandi benshi, kuko bamaze kwihereza Yesu bakamuha ubuzima bwose, gushika naho bamwihebera rwose, atakindi barondera atari gusana Yesu no kuba abandi ba Yesu. Ibi rero turabiba mu buryo butandukanye. Tubwire Kristo, jewe n'umuhereza ndababa muri Maratisi maremeye kuzorinda apfa atabana atabuzukuru bajewe namara gupfa abo umwana dusangiye amaraso navyaye n'abuzukuru ntawe uzobana. Uravyumva? Bafashe ingingo urabona kwakira abana ego no mu Marati, sivyo? Kandi sivyo handi byoroshye. Avyumva? Ono mu Marati abakristo barayiki baraba muri uwo Marati mu bundi buryo butandukanye. Kijya gihe cyose wemeye kwihebera abandi, ukikokora, ugaheza, ukaniyibagira kugira ngo abandi baronke ubuzima, ubwo n'ubumarati ko ari abatabishobora. Nuko ntazi icyo gikorwa cyari gishobora nigeze kubibabwira. Burya hariho sinzi ko akiri umuntu bavuga yuko ngo kiramutse kivyaye muravuga gica gihubanwa n'umwana cyavyaye, kiramutse kivyaye gica gipfa. Muravyumva? ni ukuvuga yuko ikirumvuruvu kidashaka gupfa kirinda kuvyara. Muravyumva? Hakumuyeze bango urutete rw'ingano rwaguye mu ivu bishobora kugira gute? Bishobora kwama. Iminsi yose rero twama tubona kugira ngo haboneke ubuzima, haboneke amahoro, haboneke ubukomezi, ni ngombwa habeho abantu bitanga. N'ingoro y'Imana kugira ngo iboneke ngaha hariho abemeye kuyisonzesha kandi b'abazungu. Tugire Kristo, si n'abarundi. Iyi ngoro y'Imana n'imutwene yabonetse mbere kuko mu mafaranga yatanzwe ngera nka hafi miliyoni n'amajana abanyarwanda bafisemo amafaranga make cyane, sinababanyije make cyane. Ubwo bumaratiri nibwo ntangamarara yabwo bumaratiri bw'amaraso, kuko ntuzoba warananiwe kumara umunsi wose udafunguye ngo uzoshobore gupfira Yesu, gusesa amaraso n'ibikunda. Ntushobora kuba wananiwe no kumara indwi wisonzeje akayoga uzohave wemera gupfira Yesu ushesha amaraso, ntibikunda. Muri make rero ubumaratiri bw'amaraso, gusesa amaraso biritegurirwa uko mbaho ku munsi nihebera Yesu, nihebera abandi, nihebera ikwacerana, nisonzesha ya miryoho y'abandi bose birirwamo. Niko bandiko nimenyereza nitoza kugira ngo nzogwane urugamba rwa nyuma rwo guheba n'ubuzima bwanje bwose no guheba byose no gusesa amaraso yanjye kugira ngo Imana inahaze abantu nabo baronke iki.
aba bana rero barapfiriye buryo babaye intangamarara y'abazopfira Yesu aba bana bazize Yesu bazize Imana bazize kuko bangana na Yesu ko bavukiyemo na Yesu yewe nta n'ijambo bavuze bahobya ko ari abana b'urungano na Yesu bari bagize Imana babasha babakurungana rwa Yesu ubukobwa bw'icyo gihe ubuhungu bw'icyo gihe atuda isi imyaka cumi na Yesu umwana w'Imana byari iteka bazize iteka yuko bangana na Yesu nk'uko rero nawe hazogira igihe uhagarara neza kugira ngo uhagararire iteka ry'uko watoranye izina ry'Umukristo ko witwa Innocente, ko witwa Diane, ko witwa Gloriosa, ko witwa Mariko, ko watoranye umutima w'Imana. None rero dusabe umutima mwera kugira ngo uyu munsi dukomeze arandure bitwibwe kuba by'umwijima byose bivutanya ubuzima bw'Imana mu twibwe kuba by'umwijima bivutanya akanyamuneza n'amahoro twaremewe kugira ngo umunsi umwe tuzagira akanyamuneza yiwe n'abana beranda bafite Yesu. Amen.
Namo Buddhaya,
twakwitaje igihe gucuruka wibuke nabo bose bamututse isi nubake iwawe ubone umutungo n'amaso bwawe natwebwe kandi twese igihombo zisabire nawe ubuzima bwahera bamwe tunyaza kimwe n'abanyamwibasa n'imana ariko zimera umukozi wiwe n'abatumwa bose baciye ku isi n'abatumwa bawe tugusabye Yesu Kristo umukuru wacu
kubaga mu mubiri akaca n'ibindi byose yagiye operasiyo mu bikira yari afise indwara yitwa hernie ombilicale sinzi ngene bazi bwako mugofa kuno ni indwara iri mu bwonko iyo mu bikira y'ubwisubare bwinshi wamengo ikintu kimuhotora ku mukono mu nyuma yumva yaje kenshi Yesu rero umubira yamwigishije umwigisha yaratubwira ko ubwoba ariko butuma dukora ibituro byinshi Yesu yamubonye abategetsi batanu bari bafite ubwoba bwo gusama Imana batifuza bakamana mu mutima uhagaze bari muri bo mbere bakabwira bitore bakuri bwabo bwo kudasaba Imana Yesu rero yababwira abategetsi batanu bose igihe utanga amajambo akatubwira ngo tuje kuraba ibitubuza kwagira umutima mwiranda mu buzima bwacu Yesu yagendeye abagabo bane arabereka ko akaborerwa ariko kababuza kwagira umutima mwiranda kandi yabahaye inkomezi zo kuva muri iyo miserere y'isoko y'akaborerwa umwanya w'agacerere umutwe wajya mu gacerere barakora mu gacerere kandi mwabishoboye Yesu yagendeye urwaruka mwigeme umwe n'umusore umwe arabakiza kwisambanya babyifuza kubibaha ariko cyane byarananiye kuko iyo ngeso yabaye novuga akamenyero umusore Yesu umwigeme n'umusore yabwiye iyo ngeso yo kwisambanya yaragwaye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso uyu munsi umutima mwiranda yamufashije kurekurira umuntu yamukomerekeje ku mutima kandi Yesu yaciye amukiza indwara kuko amaze igihe yari amaze gutanga ikigongwe Yesu rero yamufashije mushimire cyane umutima mwiranda yamurikiye mu gice cya kabiri umutima mwiranda abantu benshi bari bafise ibicumuro bigoye barosigarana yo kubigaya akaboregwe uburyarya ubusambanyi bwabo hari kandi umwigeme yakoroye imana Yesu yamufashije gufata ingingo yo gusaba ikigongwe agahabwa isakaramentu rya penetesiya muri nyene hari abantu benshi baraha bahora bafungura ifungurwa zitaribwa urwamo karagaza inzimo ishari kubera ibikomere vy'umutima Yesu yagirije abantu hagati ya 185 bafise ibikomere by'umutima rero yabasutse ko akabobera umutima wiwe bagiye gutanga guhinduka buhoro umuntu yari afise akabyimba mu muhogo karimo amashira kovuyemo kanseri Yesu yarakijije Yesu yagirije umukenyezi yari afise uturingoti dutwara imbuto tuzivye yarigeze gusama ibani ntiyashika mu gitego bayita grossesse extraterrestre bituma rero babaga kugira ngo bayikuremo Yesu rero muri yakwigisha yagirije umuntu yari afise umutsi wo mu mutwe wo mu musaya uvyibwe Yesu yamugirije yaguma amenetse umutwe cyane kubw'amaraso
uwo mugore ko n'umuntu yaguma amenetse mu cyane rero Yesu yamukigisha amaraso y'abana beranda bapfuye mu Mukama Yesu yakije abana benshi baraba abandi ntibari ngaha barwaye amacire abandi barwaye ikiri abandi barwaye amatwi hariho abigeme batatu Yesu yakije yamubonye bari muri bwa buryo bamira ibinini abigeme batatu umwana yari akomerekejwe nuko yavutse nyina yari kuruba buryo budasama yashaka guhagarika inzara kubera abyara abakobwa gusa uwo mwana avuka ari umukobwa ariko yakuze afise inyifato nk'iy'abahungu bituma atiyakira kuko n'ababyeyi batamwakiriye uyu munsi rero Yesu yamukije icyo gikomere Yesu kandi yamuhoye umuntu yari afise yabona ibintu bitariko ubucuri kubera ingorane nyinshi yagize akiri muto ibyo byatuma mu bandi adatahurwa Yesu rero yamuhinduriye umunsi iryo zina yamukikije icyo gihe nyine kandi mu misa hari umubyeyi ari ngaho ahejeje kwakira Yesu yaciye Yesu yashagenda umwana wiwe nyamwana afise hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 yari afise umushishi cyo gutunganya neza iyo afunguye agahaga yacada Yesu rero umwana yamukikije umuntu arwaye mu kirenge vyama bashinga hasi ikirenge ciwe yaca yumva umengo harimo imisumari Yesu yamukikije ariko arava gusangira cyangwa kibonye mu kumera amashiye arwaye umwihuta bamwihutaboneka Yesu yamukije avuye gusangira Yesu kandi yitumushije cyane ko yakije umuntu agwaye ku masaba kabika imbuto nako kabika uko yumvise ntiyashobora kwigumya iyo akeneye kuja ku mwanda mutoyi nyene yashaka kwigumya nuko yashaka Yesu rero yamukije tuba turatenguka akora byinshi umukengurukire cyane umuhereza amashyi menshi rero ubonere kubasaba ejo muzoshikira kare isaha 2 kandi muze n'abandi benshi kugira ngo kama